kandi we kujya kuntu ngura ko bangamira gose yambo birasanzwe normal manyene birasanzwe nyene normal nyene tuvyumva na uri mu bandi mbe ukuntu uri kuravuga nuko ahewe numve ko twaguhurije ukuntu ndiko ndavuga boje wambwiye kuri y'amazi rega nayo amazi usanga kesha hezagiye nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu uko isi yose bayagi bahuza no mu Kamenge bayagi bahuza uko Musaga bayagi bahuza uko Mutakura bayagi bahuza kuko ngo nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana ngo nacyo bimaze nkunda abantu beshi banyita Fajos umurundi wa karanga nataye uruzogi mu Burundi bwa Nyaburunga ncanono story vyakaranga niga mu muringa jiyo ntanguye kurapa beshi bankomera amashingwe imisitari yanjira ryoshe kurusha mashi ico nabemereye nuko muva hamwe ryohewe kuko naje murabona ko ndirimba naberewe man This is Flash TV. We shine to progress. Hello everyone, ladies and gentlemen, aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza. Natwe n'umunyenga ibintu n'ubuki tumeze neza. Ubona yuko imbere yanyu twamaze kwakira abasore bameze neza, abasore b'abastare kabisa unabaravye no kujisho. Uca ubibona mumeze neza abasore. Ego umuntu arashima umukama twashoboye kuramuka amahoro natwisanga turi ngaha ego murabastare koko bamwe baravyemeza abandi bakabihakana ariko nibaza yuko ahanini yari byo dukora tari byo twovuga ku munwa ese nk'iyo wumvise umuntu hakana wewe ko umustare umufata gute je umuntu yari karahakana ko ndi umustare ndamworohereza kuko kumbura ubwo bustare abatarabumbona ko canke ngo abunyumveko kandi nibisanzwe rero nca ndamuha umwanya kugira ngo mbanze ndamwemeze bitita pitazotinda nyemere bivanye n'uko wananje namuhaye ego urazi rero je numva uko kugera kino kiganiro n'ubundi tucinjiremo tumeze neza reka manze mudukubitira akantu mubanze mwibwira abantu ico muri kwanza ego birakunda Amenga imizuka si myinshi no. Iyo mujama ku ruhande muramengo no munsi sineza. Ashobora kwivugira sije no bana yanamuvugira. Musaza biki? Je ni sawa kabisa. Ashima ko. Kumenga ni wanyweye kutuzi. Bisanzwe bijya bifise umwanya wabyo. Uko bijyanye uri kuravuga wamaze wagize kujya kuntu usanga nibyo uri kuravuga ntibiba biri serious sana. Uwo musi utegeza kuba uri serious kugira ngo ushobore kugira nyene kandi we kujya kuntu ngura ko bangamira gose yambo birasanzwe normal manyene birasanzwe nyene normal nyene tuvyumva na uri mu bandi mbe ukuntu uri kuravuga nuko ahewe numve ko twaguhurije ukuntu ndiko ndavuga boje wambwiye kuri y'amazi rega nayo amazi usanga kesha hezagiye y'amazi ahezagiye ushuyumva na inzi ni nk'agasitiro ko yananje ubona ko ariko mba niko ndinywera bisanzwe umuntu wese kuca afata n'uburenganzira bwiwe kabisa so nanisavye ko mwotwinjiza muri mudu kubitira akantu kugira abantu neza babanze bumve abo twakiye tutavuga n'amazina je ku ruhande kwanza jewe no banza kwanza nkaba kugira ngo basi bumve umuntu mu bisanzwe uri wariwe kabisa ivuga amatsinda bisanzwe ndavuga ati jewe ndakunda abayaga bahuza jewe ndakunda abayaga bahuza kuko nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu ndibaza aho woca ndibaza ushobora waca bakumenya umusore sari ku ruhande ko atagufashije ntaje kujya gatatu uyu unye subiramwa ku baking twumve hari gihe wasanga ntushobora kugeragezamo muri iyo ndirimbo nyine oya nogerageza nta kimwe nshaka kuririmbe ako baking twagiye dusubiramo cyangwa nshobore kuririmba iyo nyene amenye ndi turayigeraho
nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu uko isi yose bayaga bahuza no mu kamenge bayaga bahuza uko musaga bayaga bahuza uko mutakura bayaga bahuza kuko ngo nayo kwangana nacyo bimaze nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko ngo nayo kwangana ngo nacyo bimaze nkunda abantu. Wow. Wa mutipe ni mubi. Numvise rase mwaka zwi ka gatatu. Washye mu rushengero waho rusenga ke ego sinahora nsenga kera n'ubu ndasenga ahubwo kimwe gusa sinovuga ngo ni hambere cyane gose kuko nta myaka myinshi maze ariko narashoboye kuba na ndongoye korale imyaka igera kuri 3. Warigeze kuba babita abakontagiteri abakoriste utwara korale bacamwita umudokorale ego ni chef de korale. Ku ruhande nibaza ko bamaze kumenya ni Alfred nkunda abantu ni nako kantu yadutangirije ko indirimbo novuga yahitinze ku rugero rukomeye yabaza yuko mu Barundi bahari no munsi byanka byakunda benshi babayizi. Uyu musore niwe tutari bwamenye neza amazina yose witwa gute? Amazina yose mwari mwana nasavye no kubagirira akantu kugira ngo nanje nivuga uwo ndiwe kandisha ego rero ndashobora kugira ko kabukebuke amarerezma ko mazimisi ngwaye ntameze neza ariko nyene urumva uyu musani nubwo yogwara ego indagwaye ariko reka ngerageze kwifata nk'ukomeye kandi aziko bikunda beshi banyita fajos umurundi wa karanga natayuruzo gimu Burundi bwa nyaburunga ncanono story vya karanga niga mu muringa jiyo ntanguye kurapa beshi bankomera amashingo imisitari yanjira ryoshe kurusha mashi ico nabemereye nuko muva hamwe ryohewe kuko naje murabona ko ndirimba naberewe man Ezengina abantu we ko atakubekinga bagute mu bya bintu bya ya ibikiniwe namenye ukuntu ba baking abarape bisanzwe urabona nubwo ubona abaraperi n'abantu ntibahibongoza nka twebwe sinomenya mbere niyo noca urumva ibi ni ibintu bisanga kenshi si byabose urumva rero we yatanguye yivuga amazina gura kujya rero ariko arivuga azukuntu kandi wumvise ko yidondoye neza kabisa cyangwa byakunda muza kuva hano muryohewe ego ndetse kwamaze no kuryoherwa yabikoze cyane gose ego hama rero kumbure bashobora kuba batumvise amazina yanje yose mu mizuka ndashobora nyene gusubiramo kumbure ku mazina yanje nitwa Nimbwe ko Fabrice iryo ni izina niswe n'abavyeyi ndetse acayongera ko n'igibatisimu ubundi bwo mu izina ry'akazi beshi banze ku izina rya Fajos Burundi batazira umurundi wa karanga ego ese bivuze ngo umurundi wa karanga umuntu yaraba ruke yawe akabona menga nta karanga karimo ivyo bintu iyo bihuje ubona bisa gute? Ivyo bintu iyo ndabihuje rimwe na rimwe sikuvuga ko keshi imisi yose tuca twamira mu style ya karanga nyene kuko wanashima ibi catumye ndabigira ku ndirimbo duheruka gukorana n'uyu mushinga nayo nkunda abantu ni indirimbo ikozwe mu mudiho wa tradi moderne no kuvuga harimwo ivy'igistare vy'ubu akabamo n'ivy'akaranga ka kera nico gituma keshi ugiye kuraba ukaja kuraba nko kuri video twakoranye n'uyu nkunda abantu uza gusanga we wari muri rya style ya karanga kugira ngo twerekane ka karanga ko tukigashimangira ariko twe twerekana na ya moderne twashizemo ko nayo nyene irimwo niyo mpamvu mbona uko rero ego so abantu rero twashaka no kugera mwakoze indirimbo itangiye no kuvugisha abantu kubera iki gukorana ninde yarondeye uwundi kwanza hagati yanyu kugira mukore? Ego ico ni kibazo ciza mu bisanzwe warondeye uwundi aho ntitwobideha mucamura no wataza uwundi kariyeri ya musique nkunda abantu nibaza ko twese twakuze twumva aririmba nubwo ubona umengana umujene umuziki yawutanguye kera ngarashaje ntitwovuga ko ashaje ahubwo je naje sinemeza ko ashaje jewe nari umusore ahubwo yawutanguye ari muto kuko nanje ngiye kuraba ibikorwa yahora akora kiriya gihe je nkiri umwana ndamwumviriza nagiye gusanga nawe nyene yabikora akiri umwana buto kimwe gusa ahubwo nubwo atavyivugiye nibaza yuko afise inspiration ishobora ko yavuye ku bavyeyi ashobora nyine kuba yisanze yakuze afise ingabirano yo kuririmba yavuye ku bavyeyi kuko batangiye kuririmba bakiri bato cyane gose
Okay. rero ntawo bideha kuririmba barabizi. Okay. Je nanje nk'umurundi w'akaranga nsanzwe nandika indirimbo zishingiye nyene ku mico n'akaranga. Nararavye umuntu twokorana yoba ari muri iyo domaine yanje. Ca ndashishoza nza gusanga yuko umuntu twokorana bikaryoha ari uwo bita Alfred wo mu mugwi nkunda abantu bien sûr. Gutyo rero nca ndamurondera igikorwa turaheza turagikora kandi nibaza ko kiriko cyakirwa neza n'abantu benshi cyane gose. Okay. Nibaza ko namwe mu byatumye yumva twokorana naco kirimo. Ego mbona vuga Alfred ni Alfred uno munsi uravye no munsi mu kibuga c'umuziki abantu benshi bavuga bati warabuze nturi kuraboneka nko mu misi heza. Iri bura ryawe nimba uryemera ryo bariko rirava kuki nubwo bien sûr hari igikorwa mwashize hanze? Mbo mu bisanzwe je mu bisanzwe ashatse gukoresha imvugo yuko nabuze mugabo ndiho. Mugabo ibikorwa gusa ni kuvuga ko bisa n'ibyagabanutse. Okay. Voilà ni cyaragabanutse kubera yuko urabona hari ikintu bita management. Okay. Ni kuvuga rero management yanje bisa nuko hari cyo tutashoboye guhuriza ko canke basi novuga ko ntuze ya amasezerano twari dufitaniye asa na yahagaze canke novuga kandi yuko yarayumbayumbye. Amaze rero kuyumbayuma manomenga asa yuko yahagaze bivanye no kuba hariho uwo twakorana yashengeye. Yego. Bo ni kuvuga rero haciye haba intuzeya harabaye ubugoyagoye. Hamaze rero kuza ubugoyagoye bo si kuvuga yuko ntashoboye kuririmba ndabikora mugabo ubunye ndacarondera umuntu basi novuga yomfasha kugira ngo nubwo izina ryanje ryamaze kumenyekana ko ritoshobora kumanuka cyane ngo ntirisubire kuduga mugabo ribananye kuko umwana arakura agenda arakura urumva umwana aravuka agakura kujya ajya ama etape yose agira akayacako nk'abandi bana. Nanje rero nosigura nk'ivyo mu ncamake kuko ibikorwa byanje birahari ariko rero hari ikintu kikibuze. Kuvuga nimba ndakumva uvuga ati byanka byakunda harakenewe management cyangwa mu manager ashobora kuza kuntera intege hanyuma byo bikorwa byanje ndabishire ha neza cyane mu ncamake nico. Ni kuvuga yuko bisaba ko abone ku muntu ashobora kumfasha mu by'uburyo hama agashobora kugira kuko sinorinda kuvuga management zanje rero ko twakorana na Tanganyika Studio. Tanganyika Studio mbo ni kuvuga twarakoranye kuva muri 2006. Mbo urabona ko studio isa niyahagaze kumvo nyene sinzi urumva hama mbo tarace turonka nindi management turakorana dukoranye urabona ko ibintu byaciye bisa nibiyumbagiye kubera ko twakorana yaciye agenda. Ubu rero urwego rengeze kubu umuntu anyituye ndamufashe mu kuririmba ndamufasha kugira ngo abantu bashobore kubona ko nishoboye kuririmba muri rusange kuko urabona umuntu agusabye kuririmba ko muririmbana nico bita collaboration murumva ni collabo urumva arakubwira ide nawe ukacugenda ugakora ni kuvuga yuko abagushizemo ikintu uba utiteguriye. Yego indirimbo rero sasa mwamaze gukorana na Fajos feedback mubona gute biriko biragenda gute muravye hirya no hino? Mbo turavye hirya no hino nukuri abantu bari kubarayakira neza bari kubarayakira neza cyane kuko ugirageje no kuraba ndukuyumviriza no kuyiraba amasana amasa neza irimwe n'amajambo meza cyane. Uyu mugabo bujyanye yararirimbye indirimbo yararirimbye amajambo meza kabisa amajambo nyine agoroye kabisa ku buryo ushobora kuyumviriza n'umuntu ushobora gushimira umubyeyi wawe n'ukuri. Ni ikintu cyiza cyane uravye mu masanamu no mu majambo n'ukuri byose birasukuye. Yego birasukuye. So rero novuga ngo akanya nta nubwo kabari kirenga nagire ndabashimire kuba mwatwitabye ariko kandi ndabasaba ko turangiriza muri ya mavuta muturimbire kuri ino ndirimbo yanyu nshasha koko abantu bumva ivyo ari byo kandi nibaza ko ya mpano yawe abantu kuyibona none muvandimwe bivuye nuko muri ko murakora n'ubundi ni hahandi aba manager babone ibintu bakavateka du supporting bano bantu. Ego natwe turabakengurukiye ariko hambavu yico arakana ngo manongere ko kamwe gasa n'ikibazo wari wahereye ko kutubaza uti mbese ko muririmba ivy'akaranga mugabo mukamutaje mu vibra nyene style y'akaranga nkunda abantu ari umuduri yahora akunda kugendana yawe usitse
ego kuca umuduri nibaza yuko ngira ngo yabaye wibagire ntavyonzi ariko hari ibindi bintu vyerekana style y'akaranga uretse tube turibagiza n'umuduri hanyuma rero burya biba bikwiye ko tuza tuvyambaye cyane gose niyo turi turatembera abantu bakabitubonamo bakamenya bati bage ni banaka ariko burya ngo umugabo agaruka angana kizira kurenzako kuko ugiye kuraba niyo tuzikoresheje mu ma video ziganya mbagwa burya zikotwa amafaranga menshi cyane gose impuzu z'akaranga ziba zizimvye rero bivanye naho tukigeze uburyo nka jewe sindatera imbere ngo birenze nkuko yakivuze ndacakeneye ukundi kuboko kuvandi hano mu mbavu kukaza gwashiramo imitahe kuvuga izo nyambagwa nshobora kuzikoreshereza cyangwa nkazigura zikabizanje kuvuga umwanya wose bambwiye ati hino hano nca ndazivumbukana ntindazikeneye ubundi bwo nico gituma kenshi ubona nyine tuca twambara nk'abandi bantu basanzwe kumvo zuko zirya nyambagwa zirazimvye ntitwogira kutangamera kuzikota tuja muri video no kuja mu biteramo ngo tuce turonka nayo kuza turatemberamo kirumvikana so basore mudukubita akantu rero mudukubita akantu kabisa abantu bumve ko ari mwebwe koko n'indirimbo yanyu ariko ibandanye gushika mu mitima y'abantu babyeyi banje narabagoye ndavyibuka data na mama nako mutakoze kugira nshikaho nishikanye ubu Tana mama kuba ngeze mu bigero ndabikesha mwe bw'abavyeyi data na mama nzokuyaga wowe muvyeyi wandeze nzokuyaga wowe muvyeyi wanyibarutse nzokuyaga wowe muvyeyi wandeze nzokuyaga wowe muvyeyi wanyibarutse umva dawe ngira ndagushemeze bibaye ngomwa ndagukirize mwibutse ibintu byose wakoze n'ukuntu wabaye ntarataze ndavyibuka uri kunyibira kabanga ngira ukuntu mwagiye mu mahanga mugiye kurondera agafaranga kugira ngo urondere ico dutunga man nzokuyaga wowe muvyeyi wandeze yes nzokuyaga wowe muvyeyi wanyibarutse nuko rero thank you turashimira cyane mwakoze kuza yego nawe mwakoze kuduha aka kanya turazi yuko nimba hari butumwa mwumva n'ubundi mwosigira abantu mu buvuga hanyuma turangiza ubutumwa burahari na cyane cyane nshimira mbonesha kure yanyu mukorera ko Fresh TV yo yiyumviriye ati reka ndondera aba bantu kumbure ibikorwa byabo tugira aho tubishikanye namwe iyi ni support ndende cyane gose kandi abakengurukiye hanyuma abantu nabo bariko baradukurikirana akantu nohereza ko nobabwira nuko bubandanye baja kudusupportinga kuri YouTube indirimbo yitwa Nzokuyaga wandika Nzokuyaga by Fajos Burundi featuring Alfred Nkunda abantu tutangura kuyikurikirana kuri kwamye ukagira partage ukagira comment na jeme nkuko bisanzwe nyene dukunda kubirimiriza abantu benshi ndetse ndabatumira no guca bagenda nyene bakagira uko nyene kuri Fresh TV naho nyene bagenda bafite ndeye kuri jeme partage bagire na comment kugira ngo natwe tugira aho tugeze kumbure hari aho babona bafite ico botubwira ndetse nico bobwira imbonesha kure Fresh TV ego Alfred jewe numva umengo byose yabivuze yego yabihejeje nta bindi norenza kuri ibyo